Ikigo kigiye gufasha kugwiza imbuto z'umuceri n'ibigori kiri ku mahegitari agera ku 56 mu Kiyange zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura nico kigiye gutunganywa n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bufadikanije n'ubuserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi. Dodiko Prosper umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngo harageze ko turima tutarinze kurangamiza ijuru turindiriye imvura. Tuzoshima yuko Uburundi bwifashe mu gihe mu Burundi so dufise ico twita les zones agricoles nuvuga yuko ahantu habera uburimyi bwa kijambere aho uburimyi zo butunganije neza hari amazi hatunganijwe kandi twongera turimisha n'amamashini. Ivyo rero tugomba tubihere ngaha aho tugomba dushireho ikigo gikomeye kizoba kijejwe kugwiza imbuto z'umuceri n'ibigori. Ico kigo rero mwumvise ko kizoba kigizwe n'ibintu byinshi, kizoba kigizwe n'inyubakwa zizoba ziri ku mahegitare 3, harimo amazu yo kubika amamashini yo kurima, harimo amazu yo kubika umwimbu, harimo amazu yo kumisha ku buryo bwa none umwimbu mu gihe twimbuye mu mvura, hazoba harimo nico no kwita umuyaga nk'umuvuye ku mishwara y'izuba kugira ngo tuzore dupompa amazi ata muyaga nkuba turinze kurondera. Byumvikana yuko rero ngaha hagiye kubera uburimyi gushika naho umurimyi canke ari wese acenga hazovuga ati koko ubu n'uburimyi bwa kijambere. Hama rero kiretse izo hegitare 3 zizoba ziriko inyubakwa hazoba hariho ni hegitare rero 53 zirimweko uwo muceri n'ibigori. Hakazoba harimo n'amabarabara, harimo n'imigendanire y'amazi ituma atakurindira imvura, ituma dushobora kurimira aho dushakiye, na cyane cyane ko iyo ufise amazi ngaha mu kiyaya urasha kurima umwanya wose ugaterera aho ushakiye. Murabona rero nkaha turi urabona ko ngaha hagaragara kubera iki? Hagaragara kubera atamvura atamazi. Murabona ko ngaha tuko turatakaza. Nico gituma rero tuvuga tuti haragezaho rero mu kurima tutarangamiza ijuru turindiriye imvura amazi kuko tuyafise hafi ni umuyaga nkuba gusa uvuye ku mishwara y'izuba tuzokoresha kugira ngo dupompa amazi acashika mu mirima yose. Aha rero tuvuga tuti rero ni terambere. Naho biruko abene gihugu barimira muri ayo matongo agiye kurangurirwamwo uwo mugambi w'igihugu ngo ntibabona uko bagiye kubaho. Mu byukuri umugambi w'iterambere ariko muri aya mahegitari 50 nangahe yaratunze 56 yaratunze imiryango irenga ijana hafi sanze benshi n'isuburobo baranarenga. Rero tuko turumva umugambi ni mwiza ariko ikibazo dufise ni kimwe, abantu twarimira ngaha bizoca bigenda gute ko inzara izigiye kugira abantu bagiye kwicwa n'inzara? Ahantu hadufasha turimye abana bakwiga atakibazo tukaronka umwimbu dushira mu nzu n'ikibazo cy'umuceri ntangorane twagira. Abantu rero barimira mu aya mahegitari 50 nangahe baca bajahe mere ndazi ni cyo kibanza afise muri Bujumbura, sinzi ko afise ikindi kibanza iyo hava dushiramo tuje kurima, ariko nitwo kwa ntiterambere turabazi ati none aba n'abahinga baje kutwigisha kurima kandi baje mu vy'uburimyi. Ico kibanza bariko baragwirizamwo imbuto ntibo twigisha twebwe tukabandanya tuhakorera kugira bikunde izo mbuto zigwije leta itugurire tubwabukene ntitubugumemwo. Nico kibazo twari dufise nk'abarimyi twarimira ngaha kandi nibaza ko vyo bavyiza kuko hamwe babitwigishije hakagera aho bagenda natuca kuja kwigisha abandi. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura yarahumurije abo bene gihugu bari basanzwe barangurira imirimo yabo muri ayo matongo. Isi turiko si iwacu ni igihugu, naha twariko turarimira igihugu. Eri igihugu caradutijije kugira ngo twe turaharimira, ariko no munsi yahisemwo ko ya migambi na cyane cyane muri yambo no kazoza yishike ko hano hantu wahakorera kijambere kugira ngo ryaterambere riboneke. Ariko nagomba guhumurize mu mwanya wa mbere bazokoresha hegitari 56, ukuvuga igihe bazo ariko barakorera kuri iyo tongo rya 56 hectares ayandi ma hectare asigaye abene gihugu bazoba barahakorera. Rero twe nk'abajeje intwaro
twige akaryo ico gipande gisigaye paraporo y'abantu mwahora murimira ngaha tube turabaha agahimba duhimbagura agahimba gato duhimbagure ari akarobo aragaki hanyuma kugira ngo mwe murifashisha utwo twabonetse ariko kubera umugambi ubandanya aho bazogirira bati naha hasigaye turahakeneye nta kindi tuzokora ntituzokwanka tuzovuga tuti nimwakire igihugu gitera imbere nje nsaba abazi ko bafise agatubutse karenze gatonyi hegitari niyakire kuko tuzoje tugaburira bose neza kugira ngo umwe wese aronka akamanyu nawe agire ati nasoho isuka nimbuye. Dodiko Prosper umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yaciye agenda atanze ikiringo cyo gukorera muri ayo matongo kubene gihugu kugira ngo umugambi nyezina uzoca utangura. Hariho abenegihugu bahora bahakorera bavuze bati umugambi twawushimye ati mugabo murashaka kuterekera isezo imwe. Ivyo rero twabibemereye yuko aho bazoterera hose aho bazobona ko hanyoye bagatera tuzobarindira kugira ngo barime kandi bongere basarure. Twari tuzi yuko umugambi wotanguye mu kwa mbere mugabo tuzobarindira basorome niba bazosoroma mu kwa gatanu tuzobarindira mugabo babimenye neza yuko uzokwimbura ntazosubizamo kuko uyu mugambi no mugambi w'iterambere no mugambi w'igihugu no mugambi koko uzokorerana yuko Uburundi bwatangiye gutera intambwe mu kuja mwihangiro rishaka yuko tuzoba turi abarundi bifashe biciye muri ubu burimyi bwa kijambere.